bakunzi bimbonesha kure Argos turabahaye mwaramutse namwiriwe bivanye naho kira muntu aherereye ni Yosuwa mwene so mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Turaye kaze muri uwo mwanya dusoma amajambo y'Imana mu gitabo ca Luka igice ca 7 ku murongo wa 11 turageza ku murongo wa 14 dusome. Avuga ngo Yesu azura umwana w'umupfakazi. Hashize igihe gitoya aja mu gisagara citwa Nayini. Abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo y'igisagara hasokoroka bajanye umuvyimba kuhamba. Ariko yari kinege. Kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe. Aramubarira ati ntacurira. Yigira hafi ikigagara agikorako. Abahamvyi barahagarara. Aravuga ati muhungu ndakubariye ntivyuka. Wari yapfuye aravyuka. Aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Imana ishimwe cyane. Dusenga Imana. Turagushimiye Imana data wa twese uri mwijuru. Turagukengurukiye aka kanyu duhaye. Haleluya. Turaguhaye kaze muri iri jambo rigira ububasha ku muntu wese aryumva. Nyizina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rimureme mu wundi mutima wo kukwizigira. Urakoze nanje unkoresha unkoreremwo muhemu wagaragare nyizina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Dusomye muri iki gitabo umukozi w'Imana Luka yanditse. Murazi Luka niwe yanditse iki gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka, ni nawe yanditse n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Aha rero Luka yanditse mu ntumbero yo kwandikira umuntu wese, cyane cyane umuntu yitwa Teofilo, risobanura ngo umuntu w'umukundwa. Yamwandikiye amubwira agomba kumusigurira k'ivyabaye muri bo, ivyabaye mu Bisirayeli, ivyabaye kuri Kristo Yesu kari by'ukuri. Imana ishimwe cyane. Abahinga canke abasesanguzi b'ivya Bibiliya ntibahuriza hamwe kuri iri jambo Teofilo. Iri zina Teofilo bamwe babwiye ko yabayeho, abandi bavuga ngo ntiyabayeho, ahubwo nimvugo ngereranyo Luka yakoresheje mu kwandikira umuntu wese azosoma ijambo ry'Imana atahure ko ari ukuri. Yaciye akoresha ijambo ryitwa rero Teofilo canke izina Teofilo mu kuvuga ngo muntu w'umukundwa. Ivyo kuba abahinga batabihuriza ko si kibazo, ariko twebwe icikimazi nuko ubutumwa bwiza bw'ubwami buvugwa. Imana ishimwe cyane. Iki gitabo yacanditse mu mwaka wa 1936 Yesu Kristo amaze kuvuka. Urumva ari cakera cyane. Kandi usomye neza avuga iby'urusengero rw'i Yerusalemu ko ruzosambuka muri kazoza. Bisobanura ko urusengero ntigwari bwongere gusamburwa. Imana dufashe cyane. Dushishikare aha tubona Yesu Kristo n'abigishwa bashika ku irembo ry'iki gisagara Nayini, ngo babona abantu bagiye guhamba. Kandi uyu muntu yaragiye guhambwa yari umwana w'umuhungu w'ikinege, nyina we yaramufise wenyene. Murumva ko cari kibazo kuri uyu muvyeyi. Kandi usomye Bibiliya yuko uyu mukenyezi yari umupfakazi. Imana ishimwe cyane. Ngo ahashitse arahagarara ahagaritsa abo bantu bagiye guhamba. Akora kuri uyo mwana. Mu ncamake aramubwira ngo muhungu byuka, wari yapfuye araba muzima. Wari yapfuye yongera kubamwo umwuka w'abazima, yongera kugira ubuzima. Haleluya. Bisobanura ngo Yesu ahashitse ibyapfuye bigira ubuzima. Yesu ahashitse ibyananiranye birakunda. Muri njye avuze ngo biremera, muri Yesu biremera, ibyananiranye biremera. Haleluya. Tugomba dusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo yacurira. Haleluya. Dufise abantu bagowe bari mu ishengero. Hari abantu baremerewe bari mu ishengero. Hari abantu bagendera imitwaro itandukanye bari mu ishengero. Hari abantu bitse imitima bari mu ishengero kandi Yesu akora ibitangaza. Hari abantu bamaze iminsi bafata byanka. Hari abantu bamaze iminsi bari mu ntambara. Hari abantu bamaze iminsi imbere yabo hari ibintu by'imisozi bihari.
ibintu by'amageragezwa, ibintu by'ibinyoro bibaboshe. Ariko uyu munsi ndiko nkubwira ko Yesu afise ububasha. Haleluya! Ndiko nkubwira reka kurira. Yesu ahageze, Yesu ahashitse, ubuzima burongera bugatangura. Haleluya! Aha tubonye ko abantu bari kumwe na Yesu bari bajanye kuri irembo ry'inayini, nabo nyene barabonye ico gitangaza. Ngomba kukubwira ngo Yesu niyagukorera ibikomeye abantu bazobibona. Haleluya! Muri iyi minsi turimwo, muri ibi bihe turimwo, mu by'ukuri abantu bararushe, hariho indwara. Mpora nitegereza aha mu gisagara ca Bujumbura, ahahoze hari isoko ya kera, hari abantu usanga bicaye hajya, ubitegereje bamwe bafise ubugwayi butandukanye. Ivyo bica bikwereka ko mw'isi atamahoro ariyo. Umvize rero nkubwire, reka kurira, hanga amaso Yesu. Reka kurira, mubwire ivyo bibazo vyawe. Haleluya! Muganga yakubwiye ngo genda urindirire muhira. Ordonance ya muganga ivuga ngo wewe ni kansere yo mu mara, ni kansere yo ku rukoba, ni kansere yo mu maraso. Wewe umviriza, genda urindirire muhira ibyawe birangire. Iryo ni jambo rya muganga. Kandi muri laboratoire ibipimo baguhaye basanze ugwaye sida, basanze ugwaye kanseri, basanze ufise igipatoloji gitandukanye n'ic'ubundi, kandi babanga iyi patoloji ugwaye ngo ntikira. Haleluya! Bavuze ngo ntacu uzovamwo, warize bakubwiye ngo ntacu uzokwimarira. Uri umukobwa ugeze mu myaka 29-30, bavuze ngo nta rugo uzoronka. Urubatse umaze imyaka 5 irenga, bavuze ngo nta nikoro kuzoronka. Umviriza, reka guhanga amaso ibyo bibazo, reka guhanga amaso izo mvugo z'abo bantu, reka guhanga amaso abo bantu bagushiriye akadomo ngo ntuzorengaha. Umviriza, ngomba kukubwira, reka kurira, hanga amaso Yesu. Ivyo bibazo vyawe birengane. Umviriza, ivyo bibazo vyawe bibwire ngo wewe ntacumaze imbere ya Yesu. Duga urabe Yesu, umubwire ati ndaje ndi hano. Haleluya! Umviriza, ivyo byose bakubwiye reka kubishira ku mutima. Nje kukubwira ngo Yesu ahashitse ubuzima burahari. Yesu ahashitse ibintu birahinduka. Izo diagnostic bakubwiye zirahinduka. Umviriza, ayo ordonnance yo kwa muganga Yesu ahashitse aramomorwa. Bakubwiye ngo ni cesarienne, ariko Yesu ahashitse umuntu aribaruka neza. Bakubwiye ngo ntacu uzovamwo, ariko reka kurira, hanga amaso Yesu. Bakubwiye ngo ntuzoronka akazi, ariko ivyo bireke uhanga amaso Yesu. Haleluya! Hanga amaso Yesu. Turi kumwe, warize ndavyumva, na kaminuza warayiminuje, umaze imyaka irenga 3 warahejeje. Mbere umviriza, wararondeye n'akazi k'ubusiti warakubuze. Mbere waramanutse i Bujumbura, uriko urarondera nawe ukora ikiyede. Umviriza, ivyo bireke, wewe shishikara ukora, ariko hanga amaso Yesu. Haleluya! Ngomba ndangize, ndiko nkubwira ko udakwiye kurira, kuko naho worira ukarondera n'abagufasha mukarira ntaco bihindura. Ariko ikigira ikimazi no guhanga amaso Yesu. Ikigira ikimazi reka kurira, ubwira Yesu uti ndaje, bwira Yesu ati ndi hano, bwira Yesu uti mbere inyishu. Haleluya! Yesu niwe nyishu. Umviriza, reka kwitsa umutima. Ndazi ko Satani yazanye ukwizera guke muri wewe. Satani yatumye utivyizigiro, uriko uraraba imbere nta nzira, inyuma nta nzira, ibubafu bwawe nta nzira, iburyo bwawe nta nzira. Ariko mwijuru hari Imana. Nivyo ndiko nkubarira, Imana iko ndavuga ni ya Mana.
yaterana itabara Yobu. Haleluya. Ni ya mana ku kiyaga gitukura Abisirayeli bararenganye. Ni ya mana mu gihe ca Yosuwa Yorodani gwarakamye bararengana. Ni ya mana mu gihe ca Yosuwa izuba ryahagaze. Ni ya mana Paulo na Sila bari mwibohero atayindi nzira bafise bararirimba barasenga. Inyishu iraboneka. Umviriza nkubwire, reka guhanga amaso abantu, reka kuraba tonto wawe onkle wawe ngo yomfasha, reka sigaho, ariko mwijuru hari Imana. Haleluya. Ngomba nkubwire ico ukwiye gukora. Dusome mu gitabo ca Zaburi 121 ku murongo wa mbere, nkubwire ico ukwiye gukora. Ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabagwa kwanje kuzova hehe? Ugutabagwa kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Ntazokundira ibirenge byawe ko bitirimuka, ukuzigama ntazohunyiza. Mbere uzigama Abisirayeli ntazohunyiza kandi ntazosinzira. Uhoraho niwe muzigamyi wawe, Uhoraho niwe gitutu cawe iburyo bwawe. Izuba ntirizokwica ku murango canke ukwezi mw'ijoro. Uhoraho azokurinda ikibi cose, niwe azozigama ubugingo bwawe. Uhoraho azokuzigama mu maja no maza, uhereye none ugashitsa ibihe bidashira. Imana dufashe cane. Yesu nashimwe cane. Umbiriza Zaburi 125 ku murongo wa 2 havuga ngo nkuko imisozi ikikije Yerusalemu niko Uhoraho akikije abantu biwe, uhereye none ugashitsa ibihe bidashira. Imana ishimwe cane. Ico gukora niki? Reka guhanga amaso abantu, ariko uhanga amaso mwijuru. Kura amaso kuri ivyo bibazo vyawe, kura amaso kuri yo migani y'ubupfu bakubariye, kura amaso ku burore bw'abantu benshi bakubariye ngo ugiye apfeta co yimariye, ngo nubu nta kazi afise, ngo nubu nta mwana afise, ngo nubu byaranse, ngo nubu nta mufyasi araronka. Kura amaso kuri ivyo, reka kubishira ku mutima, ariko raba mwijuru hari inyishu. Yesu ahashitse ibintu birahinduka. Nakubwiye ivyananiranye muri Yesu biremera. Haleluya. Reka kurira, wewe gumura umwizigirwa gusa, niwirinde icaha, kora ibikorwa, kuko Yesu aho nyene muri iyo nzira uvuga yuko idashoboka. Ivyananiranye muri Yesu birakunda. Aho nyene aho abantu bavuga ko ntibishoboka, ugiye gupfa, humura ntuzopfa. Haleluya. Humura ntacu uzoba, ariko humura urabe Yesu, muhanga amaso. Narakubwiye neza ko nasomye ahantu muri Luka aho tubona yuko nyina w'uyu mwana nta bindi vyizigiro rafise, yarafise umwana umwe wenyene kandi nawe cari kinege. Uyu mupfakazi nawe nta handi tubona yari kuja, kandi ivyizigiro vyiwe kwari ukumwe nakazomufasha mu butamakazi bwiwe. Ariko Yesu ahashitse, haleluya, uwari yapfuye, uwitwa ikiziga, uwitwa mayiti, umuntu wo gutabwa, ariko Yesu ahashitse ubugingo, ubuzima burongera. Haleluya. Umuntu yari yapfuye aravyuka, aratambuka. Uko niki vyawe bigiye gusubira mu buzima, uko niki inyishu baguhaye zigiye guhinduka, uko niki baguciriye imigani bazobona Yesu agukora igitangaza. Ariko kandi mwene data uze wibike gushima. Ne amajambo y'Imana abayumvise mukayakira. Yesu abahezagire. Dusenga Imana. Mana data wa twese uri mwijuru, haleluya. Mana mutananirwa, Mana uzindurwa no gutuma abakozi. Nyakubahwa, ndasengeye umuntu yumvise ijambo, mu mutima wiwe rimubere inzamuzi, rimutera ivyizigiro. Hari abantu barushe, hari abantu bagowe Mana mu bitaro, hari abantu bafise ibibazo Mana nyakubahwa, hari abantu bafise imitwaro itandukanye. Abana basengeye mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo batahure kuri Imana, babone ikiganza cawe, babone ubushobozi bwawe, babone gukora. Urakoze Mana kuvyumvise, urakoze nyakubahwa, tubisabye mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Bakunzi b'imbonesha kure Argos, yari mwene Yosuwa. Yesu abahezagire naho ubutaha.